Ndabaramukije mwese inshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe rudende ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka mbahe ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha, akaba ari amakuru cane cane rero tugiye gutangurira mu gisata ca politiki ndetse n'icuka kibi casubiye kuduga hagati ya Eklezia Katolike mu Burundi ndetse na leta y'u Burundi irongowe na Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Nestor Ntantuye, umukuru cyangwa se uramutswa ariwe Premier Ministre cyangwa se ariwe mushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Abaduhaye amakuru batanzwe bagira bati Eklezia Katolike yaraje iso itangazo rinegura cane intege nke za Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Nestor Ntantuye, umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Mu nama isanzwe y'abasenyeri ba Katolike yabaye mu ntango za ruheshi y'umwaka, baganiriye ibitari bikeya badasize kandi inyuma n'ubuzima bw'igihugu cy'u Burundi. Mu itangazo ryabo barashima kandi ukungene mu gihugu umutekano n'amahoro vyifashe, mbere abanyagihugu bakaba bari mwiyimbura, naho ndetse ngo bagira ko banegura ko umwimbu udashemiye kubera imvura n'ikena ry'ifumbire. Mwidonido inama y'abasenyeri ba Katolika irajwe ishinga n'abarundi baguma bagenda mu bihugu bitandukanye bibanye kandi aribo bashoboye gukorera igihugu. Abasenyeri kandi batanga uturorero kubigisha ndetse n'abaganga, abo bihebeye Imana kandi bagatomora neza ko abo bakomoka ngo babitumwa ndetse nuko ngo batagishoboye kubeshwaho n'imishahara isigaye ari mito ugereranyije n'iduga ry'ibiciro mu gihugu cy'u Burundi. Abasenyeri baririnze kandi kuvuga ko ngo n'abasirikari bariko barata bakomoka ku bwinshi. Abepiskopi baranegura kandi ukugene ibintu byinshi biguma bibura mu gihugu. Aha kandi batanze uturero ku bitoro, imiti izimba ry'ifumbire ndetse n'ibifungurwa n'ikena ry'amabarabara. Inama y'abasenyeri kandi yanagarutse ku ngeso yo gutangisha intererano z'imigambwe ku bantu batari mw'iyo migambwe. Aha kandi abasenyeri bakabona ko uku ari uguhonyanga ingingo ya 25 yo mw'ibwirizwa shingiro ryo mu mwaka wa 2018 ivuga ko imigambwe myinshi yemewe mu Burundi. Barananewe kandi ibikorwa bimwe bimwe bitunganywa ku munsi w'Imana bishobora ndetse kubuza abakristo kuja gusenga kubera bategekwa kubijamo. Abasenyeri kandi bakabona ko ababasivya mu misa baba bakwegeye abo bakristo ko kutubahiriza itegeko rya gatatu ry'Imana. Kuri abo kandi batangisha intererano ku gahato hamwe ndetse n'abo batunganya ibikorwa bisivya abakristo kuja gusenga ku munsi w'Imana. Abasenyeri ntibashoboye kubavuga mu izina, ariko kandi nta bandi atari abo mu mugambwe uri ku butegetsi mu Burundi ari wo CNDD-FDD. Abasenyeri kandi barashimira leta iriko irahimiriza isuku mu gisaga mu gusiga agasima imbere y'amazu, ariko kandi bakibaza ko iki gikorwa kidashobora gusongera isibe ku banyagihugu bari basanzwe bakenye, eka bakanagira impungenge ko ivyo bikorwa bitazohava bigira ingaruka mbi ku bidukikije. Abasenyeri Gatolike baratera n'ivyatsi kandi ingendo yibonekeza mu Burundi aho abantu batorwa ibiziga ntihamenyekane ababishe canke icabishe. Barananegwa kandi bivuye inyuma ingendo y'ubutungane bugumiza mu munyororo abawurangije canke abamaze kwezwa. Uca Reverien Ndikuriyo yiyamamura canke azokwinumira. Iyo amatangazo mwenaya ya Eklezia Gatolika asohotse, tumenyereye akunze kunegura adaciye ku ruhande
uko ibintu biba bimeze mu gihugu atana kimwe basize inyuma. Ivyo vyiyumviro kandi vya bepiskopi birakunze gutera ubwoba abatwara bigatuma baca batangura kuboroga nk'uko womengo abasenyeri bavuze ibinyoma. Mu kwidoga Uburundi bufise abanyepolitike batagira isoni kuko ngo ntibigera berekana ukungene buri kimwe mu vyashikirijwe ari ikinyoma. Iyo utukanye kandi canke ukidoga ariko ukananirwa no kubesha shuza uba wimaramaje kabiri. Uko tubimenyereye iyo abepiskopi bahejeje gusohora amatangazo yabo baca bashira umunwa mw'ivu kuko muri filozofi bigisha baratahura cane imvugo y'umwanditsi yavuze ko agacerere ariko gakomeye kurusha ibindi kuko ibisigaye vyose ngo biba bigoyagoya. Yamara kandi abanyepolitike bo muri CNDD-FDD ibiri muri iri tangazo baravyidoga bukira bugasubira bugaca. Bobo ntibaratahura ko uko baguma bavyidoga kandi batariko baranabibeshuza baba bariko baremeza ko ubutumwa bwabashitse mu misokoro nk'uko abasenyeri bari bavyifuza. Ubutumwa ndazi bwaguye nabi wa mugatorika Ndayishimiye. Turamenyereye ko abasenyeri baneguye CNDD-FDD ica itegeka umukuru w'umugambwe kuva mu gacerere. Harya bisigura ko muri CNDD-FDD batahura ko amajambo y'abasenyeri atari ukunegura gusa ubutegetsi ahubwo ari igitero kidasanzwe ku mugambwe wabo bo bita mwiza. Ariko kandi mu vy'ukuri abasenyeri harya baba baneguye ubutegetsi gusa. Ubutumwa buba bugenewe ahanini Ndayishimiye n'umushikiranganje wiwe wa mbere bafise ububasha bahabwa n'amategeko bwo kugorora ibigoramye. Kuba Evariste Ndayishimiye ashobora guca abwira umukuru w'umugambwe kuja gutukana nabwo ni ubutumwa bukomeye cane. Biba bisigura ko ubutegetsi bwizeye ko hagati ya CNDD-FDD n'igihugu igifitiye akamaro abarundi ari umugambwe wa CNDD-FDD gusumvya igihugu. Ni ukuvuga kandi ko Evariste Ndayishimiye yizera ko Uburundi bwopfa ariko kandi umugambwe wa CNDD-FDD ukaguma ihezagirwa. Yamara ibi ni nko kurota uhagaze nta kamaramaza. Sinzi ko buca dutega amatwi Reverien Kuriyo canke ko Evariste Ndayishimiye azovyikorera. Icuko CNDD-FDD itangisha intererano ku gahato no gucanishamwo abakristu n'Imana kubwirizwa rya gatatu kirashobora kuvugisha abaziga inyungu z'umurengera muri CNDD-FDD. Ico naho nura aba CNDD-FDD baba bakwiye guca nabo bashobora basohora itangazo ryo kunegura ivyo baneguwe. Araho babeshewe naho bakababeshuza batarinze gusarara canke kuvugana agashavu. Abasenyeri gatolike bazwi nk'icabwenge kandi nivyo. Aba-CNDD-FDD nabo baba bakwiye guca berekana ukungene diplomasi yabo ihagaze neza aho kubandanya batuka canke se bidogera ivyavuzwe n'aba bahinga ba Eklezia Katolike. Reka kandi dusimbire no mu yandi makuru ku biriko bivugwa n'ubundi irya nino mu gihugu cacu c'Uburundi, maze turabire hamwe ku biriko biravugwa nk'uko biba vyabandanyije bitomozwa mu mihingo itandukanye n'ibimenyeshamakuru vyacu. Reka rero dusimbire mu makuru ariko aravugwa n'ubundi ngaha mu Burundi, na cane cane turabire hamwe ku biriko biravugwa muri politiki y'Uburundi nk'uko tuba twagiye turabibatorokaniriza mu madosiye yacu agiye atandukanye, mu nkuru ziba zitandukanye twagiye turatorokanya irya nino hatandukanye mu gihugu cacu c'Uburundi ndetse
no mu makungu ya kure hose tushikaye tukabashikiriza amakuru aba ariko aravugwayo, haba mu gisata ca politike, umutekano, haba muri politike, mu nkino, mu ndero, agateka kazina muntu ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa irya nino. Reka dusimbukire kuri reka rero duce dusimbukira ku biriko biravugwa mu mpimba. Mu mpimba umunyorotoni Uwizeye Batazira Dume yaba yaratorotse. Iyi niyo nkuru iriko irasamirana cane mw'ibohero rikuru rya Mpimba kuva ku munsi wa gatandatu uheze. Dume ntarasubira kuboneka aho mw'ibohero. Mu cumba iwe basanze ibintu yari yagiye arabisohora buke buke, ibindi aragurisha. Aho niho hahereye kwibaza ko yoba yaratorotse. Munyororo mugenzi we yahora amutekera imfungurwa ari mu gihano co kuba atamenyesheje ko sebuja atorotse. Dume yaratohorotse canke yaratorokeshejwe. Nivyamara kwemezwa neza ko Dume yatorotse, itoroka ryiwe rizoba rikurikiye ikururwa rya Colonel Abdul Ndimurukundo, umurongozi bw'ibohero rikuru rya Mpimba. Twari tumaze kwandika kenshi ubucuti budasanzwe bwa Colonel Ndimurukundo ndetse na Dume, kugeza aho Dume yari yahawe umwidegemvyo udasanzwe, akirirwa hanze y'ibohero mw'ijoro, agataha yaborewe, agashika adurumbanya ibohero ryose. Twaravuze kandi amabi Dume yakorera bagenzi be mw'ibohero, ndetse n'amabi atagira izina yoba yarakoreye abanyororo b'abakenyezi. Ariko kandi nta ngingo n'imwe Colonel Abdul Ndimurukundo yigeze abifatako. Twaribukije kandi incuro nyinshi Dume yari amaze gutoroka ibohero rikuru rya Mpimba, ariko kandi nticabujije ko abatwara ibohero babandanya kumuha umwidegemvyo. Twaravuze ingene Dume yama afatwa yagirizwa ubwicanyi, ariko kandi bikarangira atorotse, ariko nta ngingo n'imwe ivyerekeye yigeze ifatwa. Itoroka rya Dume hari abategetsi bamutorokesheje bategerejwe kubibazwa. Uwa mbere yabaye kandi Colonel Abdul Ndimurukundo, yari yamuhaye umwidegemvyo utamvikana. Wa kabiri ni icegera c'umuyobozi w'ibohero, aha ni ahasigaye ategerezwa gusigura ingene yaretse Dume akabandanya gusohoka hanze. Amasoko yacu avuga kandi ko iki cegera c'umuyobozi w'ibohero cari caburiwe ko Dume ashobora gutoroka, nawe yishura ngo Dume arazwi cane hejuru ntaho azoja. Abanyororo bariruhutsa kuva bumvise ko Dume yatorotse. Abanyororo bo mu Mpimba bariruhukije. Dume yari yarababariye umutima kubera ikibi ciwe. Ubu bavuga kandi ko batekanye cane, ariko kandi agiye hari abo yaheruka gutuma bakurwa mu Mpimba bajanwa mu yandi mabohero ya Kire ya Bujumbura, vyakozwe mu karenganyo gakomeye, mu gihe ata soko na rimwe ryisunzwe mu madosiye yabo. Abari mw'ibohero bagira bati turaruhutse ko Dume atuvuyeko, yamara abo hanze ntibijajare, tuguma twiteze kumva ko hari uwo yishe. Ubwo rero bivuze ko mutobandanya mwidegemvya isaha n'isaha, ashobora kubandanya akora amabi atagira izina, nk'uko bigaragara mu vyashizwe ahabona n'abakurikiranira hafi ibibera mw'ibohero rikuru rya Mpimba. N'amakuru rero mwashikirizwaga ari imbonesha kuri yanyu mukunda cane muri Rudende ya Isange TV, nibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka mbibutse mu vyonde suivre, partage ndetse na s'abonner kugira ngo muze muraba mbere kubona amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabashimiye, makuru yacu y'ino saha nagasaga, ntubundi muza kubandanya mukugira amakuru n'ibiganiro biza kuba bigezweko.